Video TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turashikiriza hano. Nk'uko mubizi rero uyu munsi ni wa munsi wa gatanu, umunsi twihariye kurabira hamwe amajambo y'Imana. Uno munsi rero tukaba tugiye kurabira hamwe uko umukristo Imana yemera agomba kumera n'ibintu ategerezwa kuba afise byose. Icyambere, umukristo Imana yemera agomba kuba yarihanye akabatizwa mu mazi menshi kandi ndetse akaba ayikiranukira. Akenshi na kenshi Imana yagiye itwereka abantu yemera uburyo bayubaha bakayikiranukira, bayizera ndetse bakanayumvira. Nk'urugero turavye nka Aburahamu, we yayeretse ko ayizera, icyo yamubwira cyose aragikora, kugeza aho imubwira gutamba igitambo c'umwana wiwe w'ikinege, Aburahamu akemera. Icyo gihe Imana yari kwiramugeza kugira irabe uburyo umusavyi wayo ayizera, kandi yasanze Aburahamu ayizera vy'ukuri. Niyo mpamvu Bibiliya imwita se w'abizera bose. Nk'izindi ngero nobaha, turabona nka Mose uburyo Imana yamukuye ibwami akemera akaja kuyikorera ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Burya abantu bazi ko kuyobora ubwoko bw'Imana ari ikintu coroshe, ariko kuri Mose rwari urugendo rutoroshe na gato, kuko baramutuka Abisirayeli ndetse bakamwitotombera ko yabakuye aho bari babayeho neza ngo agiye kubicara mu butayu. Mose yarihanganye kuko yari yizera neza ko ari kumwe n'Imana, kandi Imana ntiyigeze imutererana. Niyo mpamvu Imana yakoze ibitangaza byinshi abantu batotekereje ko bibaho. Urundi rugero, raba nka Nowa. Nowa yizeye Imana akora ivyo imubwiye, yubatse ubwato baba mu butayu, kandi namwe murazi ko mu butayu ata mazi yigera abayo, nta n'imvura igwayo, ariko Nowa yaburira abantu ko hazogwa imvura irimbura. Niyo mpamvu wumva abantu bamutuka ngo yasaze, abandi bakavuga ngo yashaje nabi, ariko Nowa we yizera Imana ivyo yamubwiye ko bizobaho. Yashishikaye kubaka ubwato, arangije abwira ibikoko kwinjira, kandi ivyo vyarizeye birinjira, ariko abantu baranka banangira umutima. Namwe muzi vyabaye nyuma, abandi bose barapfuye kiretse umuryango wa Nowa gusa. Rero nshuti yanje, nimba ushaka kuba umukristo mwiza, ufise kumvira Imana ivyo yakubwira byose, niyo abantu bogufata nk'umusazi we kuri ivyo yakubwiye. Nuko rero reka ducishe amaso muri Bibiliya turabe ku bindi Imana ishaka ko umukristo aba afise. Reka turabe mu Banyefeso 6 ku murongo w'10 n'uwa 11, ce dusimbira ku wa 13 ndetse kugeza ku wa 17. Umutwe w'ijambo uvuga ngo ibigwanishwa by'umukristo. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanishwa byose Imana itanga, kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kubw'ivyo mwabire ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambara kugororoka nk'icuma gikingira gikiriza, mwambaye inkweto z'ivyo butumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ivyo byose mwabire inkinzo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabire inkofero y'agakiza, bo n'inkota ya muhemu, niyo jambo ry'Imana. Bakundwa banje, ivyo bigwanishwa byose umukristo mwiza ni ngombwa ko aba bifise kugira tubashe kubana n'Imana. Ikindi kintu kiba gisigaye no gusaba mpwemu w'Imana yera kugira ashishikare kutuba hafi ndetse no kuduha kwirinda. Kandi tugomba kuba tumufise kuko ari muri twebwe, adufasha kwama vya vyamwa vyiwe yama, nk'uko tubibona mu Bigalatiya 5:16 kugeza ku murongo wa 23. Reka tuhasome ce turangiza n'ikiganiro cacu c'uno munsi. Haravuga ngo, ndavuga nti mugendeshwe na muhemu, niho mutazoshitsa ivya kameremere kanyu kipfuza. Kuko akameremere kifuza ivyo muhemu yanka, kandi muhemu yera
yifuza ibyo kameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabiburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Nivyo Imana koko irashaka ko turonka mpwemu wayo kugira tubashe kwama ivyamwa bene ivyo. Nuko rero nkaba ndagije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana. Mwari kumwe na Dave Uwikunze. Nimba nawe ufise ico ushikiriza canke ukongera ko kuri ibi mvuze, andika ngaho muri commentaire. Murakoze cyane, mukomeze kwishima.